Kwambaza Imana vyamyeho mu mico y'abarundi kuva na kera na rindi. Abarundi bari bafise uburyo bwo gushima no kwambaza Imana, nivyo bita kubandwa. Mu kubandwa abarundi baca kuri kiranga ngo abambarize ku Mana ibaronse ivyo bifuza. Mbega none uwo mugigwa wagenda gute? Ngibi ibintu 8 ukwiye kumenya ku mugigwa wo kubandwa. Nivyo turabira hamwe mu nkuru nyamukuru kuri uyu wa gatanu. Mwiriwe, ni David, nizere ko mumeze neza. Patiri Ntabona Adriano yanonosoye ibijanye n'ubuzima bw'abantu, anthropologie, avuga ko kubandwa ari rivuga rivuye mu rivuga kubanda. Kubanda naho ni nka kurya abantu bagundana cane iyo ari benshi, baca bavuga ngo barabandana. Ubandwa rero bavuga ko abandwa na kiranga, ngo kiranga abamuhagazeko. Nukuvuga ko kiranga abanda umutima w'uno muntu, nico gituma ubandwa bamwita imbandwa canke imandwa. Avuga kandi ko uri karabandigwa yumva mu mutima ko hari ububasha bumujemwo burengeye abantu, ububasha buva ku Mana. Ubwa kabiri twababwira ko kubandwa vyaba ari ibirori nyezina, baratamba bagatarika bagafungura bakanywa basubira, imvyino ziryoheye amatwi zikavuga. Ikintu usanga gihambaye mu vyo bavuga no guhayagiza ububasha bwa kiranga. Imbere yo kwambaza Imana ababandwa bose babanza kwiraba ingwa. Ku batacumva bisigura kwisiga agafu k'ingwa hamwe hamwe mu maso. Bahejeje kwiraba baca bitwa ibihweba, arivyo bishegu. Kiranga we yambara ivyisa. Ubwa gatatu na mamuko ya kiranga abantu ntibayahurizako. Ku bwa Adrien Ntabona impamvu kiranga yariho nuko Imana itaboneka, kubera ko abantu baba bakeneye ikintu bibonera n'amaso bagakorako. Nico gituma baciye bashiraho kiranga. Ngo kiranga suwino iwacu gusa, yoba yavuye muri Tanzania ahantu bita mu Banyamwezi, se yitwa Wamara. Ariko Gilbert Negamiye wo muri komine ya Gisozi we abizi ukundi. Avuga ko yakuze bamubwira ko kiranga yaje ava mu ijuru akorokera ku musozi witwa Ngara muri komine ya Kayokwe intara ya Mwaro. Yoba yaciye ashogomanga yigira mu gasumo ka Mwaro. Patiri Ntabona avuga ko batigeze basenga kiranga ku gatwe kiwe, ngo babona ko Imana yiyerekana muri we kugira ngo abantu bakore ko bumve baganire kuko Imana itaboneka. Ubwa kane agasumo ka Mwaro cari kibanza kidasanzwe ku babandwa. Umukama Kare Mbondogotwe yahoze abakiranga mu micungararo ya Gisozi na gasumo ka Mwaro mu ntwara ya Mwaro avuga ati twahengera hagi ijoro riri mu guca tukagenda umwonga wose tukawuheza tukabandwa. Ntabona atanga umuco avuga ko agasumo ka Mwaro cari kibanza Imana yiyerekaniramwo abantu bakahabandigwa. Ikibanza babandigwamwo kikaba citwa igitabo. Bagenda bajanye ibifungurwa n'ibinyobwa bagatanga nk'amashikanwa. Ikigira gatanu twababwira nuko kenshi kiranga yaba ari umugore, ngo yaba ari umukenyezi atakivyara. Ntabona ni wavyemeza ngo ahantu hose habaye amatohoza wasanga henshi abagira uruhara rwa kiranga ari abagore bakuze bita abakamakare, ngo nibo barongora igisabisho cyo gusenga bagaheza bakavumera Imana ikabacako. Gusa ngo mu ntango kiranga yoba yari umugabo hanyuma birahinduka. Ubwa gatandatu ivuka ry'amahasa ngo cari igihe kidasanzwe cyo kubandwa. Ntabona asigura ko havutse amahasa bavuga ko ari kiranga yihaye ububasha. Abo rero bavutse kuri kiranga baca babatinya. Kurya batinya Imana bagatinya na kiranga baca babagirira imihango idasanzwe. Igitangaje bishitse hakavuka ubushuri, ni kuvuga abana batatu ntibabo bandigwa. Kasilde Inagakima yahoze abandwa asanzwe ari inababiri ati ubushuri ntibabo bandigwa kubera ko bavuga ko uwo mwana agira gatatu aba yavyinye ayo mahasa. Ubugira indwi ababandwa bagira ururimi rwabo bisangije nigo bita imvovoto ariyo mborogoto. Patiri Ntabona avuga ko ubwo rurimi rwagiye rurahanahanwa gutyo bakagwisangiza. N'amajambo bagiye barahanahana
gutyo n'ukuyungura bakayungura kugira ngo berekane ko atari abasanzwe kuko begamiye kiranga. Ya nyuma rero ngo kubandwa ntibizopfa bivuyeho. Bamwe mu bahoze babandwa babaye abakirisu babona ko bari bakwiye gufatanya gusenga kubu no kubandwa. Umwe ngo cari ikintu ciza cane atacu conona. Uwitwa Nyamwana wo mu Bisoro yaganiriye na Yaga, wewe arayicumurya akavuga ko kubandwa bitazopfa bivuyeho. Ngo kiranga afise abantu bazi iryo banga bagiye barisigarana abandi. Iryo banga rero ntirizotakara Imana idasituye isi. Yavuze kandi ko Imana yaremye kiranga n'abantu. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Etienne Ndayiragije ntakiri umumenyereza wo mu gihugu intamba mu rugamba kuva kuri uyu wa 2025 Gitugutu. Ngo uyu musaruro wiwe mu kiringo yamaze ari umumenyereza. Mu nkino 15 intamba mu rugamba zakinye yatsinzemwo 4, anganya 3, atsindwa 8. Yari muri ico kibanza c'umumenyereza mukuru kuva itariki 25/0/2023. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ngo gukorera ku nteguro y'uburyo buzokoreshwa hisunzwe imigambi biracagoye gushikako. Hari imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ejo hahise itariki 24 Gitugutu 2024 herekanwa icegeranyo c'ingene uburyo leta yari yarategekanije bwakoreshejwe mu mezi 6 aheze. Muri komine Kayanza ngo abadandaza baho ntibarota barangura iyindi sukari batabwiwe iyo baca bashira iyo baranguye bategerezwa kudandaza ibihumbi 8 ku kilo. Kwa 15 Nyakanga uno mwaka abarongo ishirahamwe Sosumo badugije igiciro c'isukari bagishira ku bihumbi 8 ku kilo kivuye ku bihumbi 3,300. Ico gihe bamwe mu badandaza bo mu Kayanza barayiranguye ariko abene igihugu ngo baranse kuyigura aho mu mastock ngo hasigaye amatoni arenga 30 nkuko bimenyeshwa na Sylvestre Nduwimana arongoye abadandaza mu ntara ya Kayanza. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira kuwa mbere.